ikintu umuhungu yonkorera kugira ndamuha amafaranga jewe ntakiri. kuntera ubwoba kandi uvuze gutyo ni gutera ubwoba abantu usanga n'abari kuza baca batinya. Oya no hari Urindiriye ikivugira ngaha nyene rega turi kuri social media baraza abantu dukurikiye ko ari benshi aturindiriye iki ubusanga mu vyurindiriye hariho wa muntu nyene oya no kuri namba ari uzoba nkeneye agashaka ko ndamuha amahera atariho ntayo ngira, ntayo ndaronka ayo gutanga. Gusa umunsi azobona ari unkeneye akaza jewe ndacafise abavyeyi babiri bariho no kuri azobashikire, hanyuma nawe nitwamara gushikirana nibaza ko atangorane n'imwe izoba ihari. Itunga nzoba mfise namba ari rikeya canke duke nzoba mfise tuzodusabikanya uko nyene mu mutima w'urukundo. Mugo wizeye nawe ko nomuha amahera isa ntayo ndaronka jugira ego no kuri bihangane no kuri oya ngira mugabo ni kubera oya ico nokongera ko nibaza ko arico nahereye ko nakarembuga nikerekeranye nuko bamwe twogumya umutima tukarindira ico Imana izoba yarateguriye umwe wese apana gutwarwa n'ibihenda amaso. Yego nico tugumye umutima amahera tuyakorere tuzi akamaro kayo n'umugambi wayo tuzoyakorera apana kuyakorera umuntu akubwiye ngo azogutwara gusa. Yego nashone ni igikorwa ciza gutwara umuntu ukamukura iwabo ukamujana iwawe mugabo umaze gushiramwo ko yorinda akazana nawe amahera mu gacanga ico numva ntikibaho. we ko wegeze kuvuga uburyo utotanga amafaranga we nk'ikintu umuhungu yagukorera ukamuha amafaranga n'igiki iyo bigenza gute? Welcome again, karibu rero twishimiye kongera kukubona mu kiganiro. Reka turamutse abadukurikiye bari mu Burundi bwa Nyaburunga cane cane, twongera tubwira abakeneye kwinjira mu kiganiro aho hejuru kuri titre hariko link umuntu aca fyonda ko ace yinjira turamuha akazi na karibu yinjire mu kiganiro. Uyu munsi twatumiye umwarimu wacu yahisemo kuza arakebura bashiki bacu bene wacu bari mu bihugu vya hariya hirya asanzwe ari, ndabwire ko asanzwe ari mu bihugu vy'Abarabu nawe. Rero wewe n'umuntu asanzwe azi ubwenge avuga ati ndababwira ndabakebura abumva bumve. Hanyuma rero kubatamuzi reka tumuhe kaze abibwire abiyibutse canke hanyuma ace tuma turiganirira. Ndabibutse ko ari kuganira guhana ivyumviro, nta muntu ariko abaza ubundi bibazo ni guhana ivyumviro. Hanyuma ikaze na karibu mushiki wacu. Yego murakoze cyane. Twibwire canke twibwire wibwira n'abagukurikiye. Abandi nabo ndabahaye mwiriwe. Ashaba bamaze kuvyumva kweri. Ego batadukurikiranye gutaha jewe nitwa Nimbona Micheline. Ubushize ubutaha nejo nta kirundi wakibagiye umwanya. Ubushize ubwaheze ubutaha ni ejo canke muri kazoza kandi. murakoze kuduhubura. Nimbona Micheline mumeze neza? Ndaha no kuri jewe ndakomeye. Muri Saudiya mumeze poa?
yego cane ni Ramadani iraheze ibyo nibaze ko tuzohimbazira ingo. ko nipfuza kuja muri Saudiya vyogenda gute? Karibu kuri karibu. Birakunda? Yego bibana n'ico uje gukorayo. Nje kurondera amafaranga. Oya nukuri nibaze ko atawuzokuzibira. Ikibuga c'indege kiruguruye. Ubu nje ndayaronka. Oya ntuzoyaronka ari uko wicaye, uzoyaronka ukoze. None uwutoza nawe ntiwomurangira undi byaronka? Utoza nawe wumva umurangira gute kandi abandi ndonderera nabo baba ndonderera ngaho baze barampa wowe ntubizi ukuntu bigenda. oya ibyo ntabyo ndamenya. Menya ibyo uko ukoze ariho baguha amahera ibindi nabyo nukuri ntabyo. Okay, my point uyu munsi ni iki? Nkuko umutwe w'amajambo bivuga ni Micheline canke Daniel, ni guhana ivyumviro uko naje nama nabivuze, tugakebura abantu bataribwa bari mu bihugu vy'Abarabu canke tugakebura n'abahungu basanzwe biba abakobwa uburyo bobireka. Hariho rero ibintu bikunze kuvuga ugasanga ahubwo ari muri Saudiya baribwa amahera mugabo hariho gushika isaha n'uwo batazi ukuntu biyibwa. Ariko rero nka wewe ko hari kandi ukabura umuntu aciye ubwenge, ushobora kutubera nyamweru niko novuga, hanyuma ukadufasha ugakebura abatari bakeya ko batazi ukuntu bibwa. Niyo ntumbero yanje ya ubuhinga abahungu bakunze kwibamwo abakobwa bari muri Saudiya nubuhe? Wowe nk'uriyo utubarire. Okay, murakoze cyane. Hanyuma nibaza ko uburyo twibwamwo n'uburyo bwerekeranye ko umuntu akubwira ko agukunda. Uburyo bw'urukundo ubwo n'ubwa mbere canke n'ubwo nyene gusa? Ya nubwo ntabwo. Okay, sawa. Tugakwijambo bigenda gute? None ubwiye ngo ndagukunda, ubwiye ngo ndagukunda, noba ndakwivye? None bikubwiye noba ndakwivye? Bigenda gute rero? Hakurikira iki iyo akubwiye ngo ndagukunda? Nivyo dushaka kumva. Okay, umuhungu iyo ashoboye kukubwira ngo aragukunda, muraje muri urwo rukundo, hanyuma mumaze kuja mu rukundo, umwanya utari muto cane aca kubarira ngo uzane amahera mugire imigambi. Agutura amashida. Kugira mukore imigambi, nimba mwari kubaka iyo batangurira icambere, batangurira kukubwira ngo urafise amahera ngo mugure parcelle. Hari rero ukubwira ngo ufise amahera tuzana tugure parcelle hama ndayubake hama nzoca ndagutwara. Hanyuma ugaca muremeka. Yego birashika ukaba ukeneye kwiyubakira, hanyuma ucumuha ayo mahera, uhejeje kuyamuha wakaguhenda akagenda akakwereka n'ibintu by'abandi bantu atari n'ibyo wenyene ariko aragura, akaca aguma gufotorera amafoto arakwereka nuko inzu yanayidugije kandi atigeze ayiduza, niyo parasera atigeze ayigura na gatoya, muga akakwereka iby'abandi, wanashaka akandika n'impapuro akazandika, ariko gusa bafise ubwenge n'ukuri, bafise ubwenge kuko izo mpapuro yarinze zandika kandi akaja no kukwereka inzu iriko iraduga atari n'iyiwe, biratangaje cyane. aba yateguye kabisa. Yego, hanyuma rero niho
bimaze umwanya mutoya arakuboroka kuri telefone yiwe ntunasubire no kumubona kuri iyo telefone yiwe. ubwo baba bamaze kuyafata aba yamaze kuyafata akubura kutarayamuha aca yamuhaye. Oya akuboroka yamaze kuyafata. No, okay, ibiro twebwe turabinebagura, je ndabinebagura kandi nawe ukabinebagura. Nk'ubu wewe umuhungu aje akubwira ngo shaka dukundane, mugakundana hanyuma kandi ukamukunda nawe ukamukunda, wewe ufateho akarorero, umuhungu aje akubwira agukunda nawe ukamukunda, hama akagera kugusaba amafaranga kugira ngo ubone ko nkawe ku bwawe, kugira ubone ko aguhenda, woca ubigenza gute? Kuko wewe ntiwoyamuha, urabanebagura. None kugira ngo ubanze ubone ko aguhenda canke icyo woca umwishura n'igiki, kugira ngo n'abandi bumve muri mu rukundo, akaza hama akakubwira ngo mpa amafaranga, icyo woca ukora, kuko abandi baca bumviraho. ari nka jewe nizera ko ata muhungu yoshobora kumbwira ko ambwira ngo arankunda. Kunkunda yego sindacase yombwira ngo arankunda, kandi naje novyemera kuko ndi umuntu naje, kandi urukundo ndanarufise kandi ruranabaho cyane. Arashobora kumbwira rero ngo arankunda, nanje nkamubwira ati yego ndagukunda n'ukuri cyane, wanashaka nkanagashira. Hari igihe usanga ari navyo vraiment, niko nibaza ko ari bisanzwe yego. Hanyuma rero tumaze kugera kure, arashoboye kumbwira ngo ndamuhe amahera kugira ngo dukore imigambi. Jewe kubw'iwanje ndakumva, jewe kubw'iwanje nta mahera notanga. Jewe nta mahera noja kuko sinshobora kumuha amahera ngo dukore imigambi tarashikirana ngo dutwarane. Iyo migambi ntayibaho twokorana. Noyarondera nimba ndayaronse nyene nkayaronka, iyo migambi yiwanje nkayikorera, hanyuma nawe agakora iyiwe. Yego urazi ko hariho bamwe usanga dufata atakazi bafise, mugabo nawe yene akareka kwicarika amaboko yiwe kuko agumye yicara, nta kintu na kimwe azopfa rose co mubwira ati ashobora kuvuga ati ashobora kuzokubaka urugo. Aca akoresha rero ayo maboko yiwe, nimba ari dukeya akaruturonka, hanyuma akaja kuronka nyene nayo oya azoza kuvuga ngo adaraje kumpa, kuko amaze kwiyumvira ko ankunda, so kuzokwama bimbwira mu maso ndamuraba ndagukunda, bizoteba bigira ahantu biherera. Hama rero yamaze kugira akaja nimba ari uko kunsaba muhira iwacu akazonsaba, hanyuma nanje rero namaze gushika iwe tugaheza tugakorana iyo migambi turi babiri. Mugabo mba mbona ati niho ndi, mugabo kana ari ukwiwe nanje ndo kwanje ngo dukorane imigambi. Oya no kuri jewe iwanje nta migambi no kuri mfise dukorana n'umuntu tutaruzi. Okay, hari umuntu twavuganye yaduha ikiganiro muri iyi minsi twanagishize ngaha mwarakibonye, yatubwiye ko bakundanye, hanyuma ageze igihe amusaba amafaranga acara yamuha, aheje kuyamuha acara mu bloka, nk'uko bavuze ati bimara akanya gatoya. Ariko jewe nanje nk'uko bivuze ndabona umenga ari ukuntu umuntu yobigenza. Umuntu akubwiye ati ndagukunda kuko tuzi ko rubaho, nawe ukaba wamukunze, hanyuma agaca neza ko ngo mpa amahera, ako kantu ko nyene ni confirmation yuko abagize
haba harimwo uburyarya kuko iyo yamuhaye iyo yamuhaye aca yigira. Ariko reka tuje nk'uko wabivuze tuje tugira ko dukebura n'abantu tubereka ukuntu vyogenda. Aca akubwira ati ndagukunda, nawe mubwira ati ndagukunda, ageze kugusaba amafaranga mubwire ko atayofise, ariko mumwereke imigambi uriko urakora, uvuga ati jewe muga amafaranga sinayariye, narayakoresheje n'ayandi nkomeza kuyakoresha ngwaya, imigambi ngiyi uyimwereke. Hanyuma niyemera ko mugumana iyo migambi ikazobafasha mumaze kubana, aho bizoba ari sawa. Mugabo nimba ari umuntu abesha ashaka ati korosi, avuga ati none ko uriko urakora imigambi kandi je nkaba nishakira amafaranga, mva ntimugumizana. Je niko nibaza ko vyogenda, nibaza ko ukore ko wamubwira kandi wamubwiye neza, kandi umuntu agukunda umubwiye gutyo ntiyoca agenda, ntiyoca aguheba. Uwuca aguheba ni uguhenda, yumvise bimwe vyamuzana atavyarose. Hanyuma hariho abandi bama bayibwa mu buryo, kancomeka telefone kuri tuvugane icometse. Hariho n'abandi bibwa mu buryo budasanzwe, bakabanza kwizezwa ibitangaza, hanyuma umuhungu twarakivuganye kwejo bamaranye nk'ukwezi canke sinzi, hari n'abantu n'abatarindiriye iminsi, akarabwira ati ko mbona usa neza mu maso, ati hariya hepfo ho ni gute, ati naho ni nkuko nyene mu maso, ati nyereka sha, ati nyereka turabe. Aragusaba aka video tambaye uri gusa, ashobora ako ka video, hanyuma nawe ati nawe ugaca wikazanura n'ukuntu wamukunze, ashoka ca ugurura igitabo cyose ugaca umuhereza n'igisura vyose ugaca umuhereza. Amaze gufata iyo video rero agaca akubwira ati jewe niki ntabikubwira kwanza, wewe ico aba yarondera abakirose, kinarondera ndakirose, rero ko mbonye kinarondera ngomba ndamwereke ko tutangana. Mva icyo yaragutinze ko ni kukubona ikintu kizotuma akwaka amafaranga. Urumva umaze kumuha video uri gusa, ucavuga ati okay, mbo rero nshaka miliyoni 5 canke miliyoni 1, ahera mbere ku miliyoni 1. Ati wumpe, oya wumpe, oya wumpe. Hanyuma mugashwana ati okay, kunyimye rero ngomba nce mfata uranyanka bino video wampaye, ngomba nce ndabishira muri groupe ya WhatsApp ndabirungikire n'abantu. Agashaza kaguhonja gwankazibira kakwereka ko zifise ko yazibitse, hayibabaza ngo yarazihanaguye yaragize iki. Aho rero maze kuzibona kwera amahera gusavye yose, uri umuntu utinya uciyamuha. Twaragiye turabibona rero no kwakanca rero kibura abakobwa, umuntu mwakundanye agusaba video yimwime canke nimba yimuhaye naho fata wikate ngaha ikintu gishireko, kuko mu maso nto yaba yakubonye, utume ukatire ngaha hasi nta kibazo, umwereke ivyo bintu akeneye. Mugabo vure maze mukoresha ubwenge apana gushira kwiki, kuko umuntu akubonye nk'uwewe wifotoye ufashe video bugeza ngaha, nukuri atampuzu wambaye sinokumenya no kumenya gute we ntashobora kumenya. Rero urumva afise nk'icyo gice cyo hepfo, niyo yoca azana ivyiwe ngo zampa amafaranga wasanasha muri groupe, ujumbwira ati ahubwo watevye nyarutsa ushireyo. Yego vraiment, kandi nta ngorane vyo gutera. Rero nk'abadukurikiye aka kantu bakumve neza, umuntu agusavye video canke ifoto, ifotora aha ntushireko, kuko aha niho herekana wewe gusa iki cyo hejuru, hepfo nta ngorane. Hama
aho naho nyine ni mu gihe byakugoye ntibinakenewe. Ijambo rya mbere mvuga ngo mwime iyo foto iyo video y'imwime, ariko nimba vyanse fata gutya umuhe hepfo na video umuhe ntacyo. Hariho ubundi buhinga bakoresha aguhenze kuri video mukamuha murabana nk'uku. Hariho ukuntu umuntu agufata video muriko muravugana ivyo ukora, nimba uri live video agaca yisigarana. Ibi biraba nabyo, hari abakoresha ubwo buhinga babizi nubwo atari ubwo ari we wese. Rero iyo baje ngo urikingiye naho nyene ukarinda ubikora, ushoboye kubikora mu bwo buryo arabikora kandi navyo nyene yakugira kwingaruka. Ubwo rero abadukurikiye mwavyumvise, sinzi nawe ko hari akantu kagufashije canke wokongerako. Jambo ni gwawe. Urakoze cyane. Hanyuma jewe icyo nokongerako nokongera kuri abo bahungu bashaka kugirira ubutunzi ahatari ubutunzi, kuko umaze kumwandagaza mugenzi wawe nawe nyene iyiwawe wayimuhaye. Mbega kubera iki twebwe twenyene natwe tuzoca tuzishirako? Ni kubera natwe twaba turi bigugu. Gusa ikintu kihari nibareke guhigira amahera aho atari, habe urukundo gusa. Nimba izo video ntibazihane kuyisaba ayo mahera. Hanyuma n'ikindi naco abo bigeme b'iwacu nabo nyene n'ukuri twikubita agashi, n'ukuri twikubita agashi, tureke kuza turakora ayo mavideo, tureke kuza turagira ibintu biteye isoni, kuko ejo yamaze kugishira ngaha kuri izi mbuga ngurukana bumenyi, n'ukuri n'isi yose ibona ibyo bitangaza. Nibaza ko ari ibitangaza none Basha nta n'ubu ugiye kure y'ukuri n'ibitangaza kweri. Ego cyane. Kuko ego urumva hariho bamwe ashobora kuyitanga n'ubundi akubarira ati ntayo ndaguha. Ubwo rukundo ugashaka ukarugumya, azoronka ubundi arumuha, kubera wewe wenyene si ufise urukundo wenyene, hariho n'abandi bazigenda kandi yoguha n'urukundo nk'urukundo nyene, apana izo oya z'amavideo. Hama ababigeme nabo nukuri twihanure basi nyene, byakwankiye nyene wikate, upfume wikate, ureke kumwereka mu maso yawe. Kuko ego nkaha ndayitanze nubwo mba nambaye amarori, baravuga ati urya igihebwe gagiye, urya ni wa wundi tuhora tumubona. Mugabo nyene namaze kuyica nkamuca igihimba cyo hepfo mu buryo byanze ko nihangana. Jewe ntaho nanditse koko igihimba cyo hepfo nitwa Micheline. Byanditse jewe Micheline ni mu maso. Mu maso no kure bamba bari. Gusa ikihari nyezina nibaza ko bokomeza kwihangana basi, abahungu nabo bakareka kuza barashakira ubutunzi aho butari. Nibaza ko ari icyo. Nta kundi kuntu none wobagira inama bokora mu gihe ibi byo gutangira ifoto cyangwa kwikata batabikoze. Nta bundi buhinga bumva bakoresha kugira ngo urukundo rubandanye. Ego n'ubundi buhinga buriho, ari umuntu ubona ateye azi ubwo nyene, murandikiraniye ejo aragusaba izo nimero za WhatsApp urazimuhaye, hanyuma akiyatangura kukubwira ngo numuhe ngo ayo mavideo. Uwo cukura no mu mutwe, uwo si n'uwawe na gatoya, cukura byanashaka umubroke ntazasubire no kukuronka ahantu hose. Kuko sinumva uko mwoce muhura ejo mukace mutangura kuza murabihana mubihana ibyo bihimba byanyu. Hirya y'ejo ni hahandi nyene aca gufatira hahandi kuri ya mahera uri kurakora, nawe ubuze umugambi
ukaca usanga ku buryo wanse wewe kumaramara urayamuhaye kuko nta kuntu benshi bashobora kuba bagiye hayatanga nubwo bamwe uhora ubona amavideo yabo atembera n'ababiga ko ntibayatanga gusa je icyo nobahanura ubonye atanguye kuzara gusaba ibyo agusaba uraca umukura k'amaso unaboroke kuko ntaba ari rwawe. ndibaza mu by'ukuri ikintu tuvuze kirumvikana. Abantu badukurikiye bafise ivyumviro bashaka kuduterera muri commentaire. Hari commentaire imwe ivuga ngo yakweri ngo umuntu ashira amahera imbere aba ari gisuma. Iki cyo kirumvikana neza niko turavuga. Umuntu wa reyere cyangwa umuntu w'urukundo gukuri ntashaka gushira amahera imbere. Uwo yazana yashira imbere uwo vraiment ninjya arumvikana cuheba nyene cuheba nta kundi yigire. Ufise icyumviro muri commentaire ashobora kutwandikira hanyuma tugaheza tukifatanya nawe canke tukamwishura nta ngorane. Uweje ubundi rero mu misi heze wewe ngo ukuntu vyagenze yabanje kumwemerera ko agomba kuja kumukwa aguma mwicisha umugendo buke buke nzogukwa ejo nzogukwa hirya y'ejo nzogukwa kuwa Mungu nzogukwa kuwa mbere nzogukwa kuwa kabiri hanyuma umunsi neza wageze neza hasigaye ngo imisi ngahe nkuko yabivuze ashambwiye ati umviriza rero ishida yihuta amafaranga y'imiryango y'inzu ubona ko twubatse kandi hasigaye imiryango gusa ati rero kandi ku miryango ari menshi zana inusu basi ati ikeneye mu miliyoni n'inusu zana mu 500,000. Umukobwa ati ansabye makeya kabisa kandi agomba kuza kuwunkwa yaciye akora mu mufuko umuhungu aratora yaciye ateramo broka kandi ujya muhungu iyo atamubroka samblage yari kumwongera n'ayandi je nico nibaza ivyo nabo bavyibaza je nibaza yuko burya muhungu yari ihuse ujya mukobwa ukuntu yatubwiye rero igihe bakundana iyo adaca mu bloka yari kumwongera n'ayandi mahera kuburyo ngo bavuze ati naramukunze yari umuhungu mwiza no kwifotora urabona ko ari sawa ngo naramukunze yari umuhungu mwiza tutumaranye umwaka urenga sivyo hajya si umwaka temara ko yambwiye hoza kunkwa nshenda amafaranga ibaza umuntu avuye mu nzu ahugukwa ntumuzi so ntanya ntaramubona nyoko ntaramubona mwene wanyu umusaza wawe mukagira n'ahantu avuga ngo azoza kugukwa abiwanyu batamuzi ukagira n'ahantu muha amafaranga ubwo bujuju bungana gutyo mu bukura hehe nawe ndakubajije ubwo bujuju umwana gutyo mu bukura he no kuri umuntu avuye mu nzu kugukwa mwemerere ntufise so ntufise nyoko ntufise basaza bawe ntufise bene wanyu muhuze n'abo bantu ni wabo bahagere no muhira bahabone nitongo baribone babone ko atavyo kubesha birimo imbere yo kumuha amafaranga nimba ugomba kumuha amafaranga sivyo hamwe niyaguhemukira niyo yakurya uzoca ugenda iwabo kuyishuza mwandikiranire kandi sivyo arakajambo bagomba uvuge yego nibyo cyane no kuri urumva nk'umuhungu akubwiye ngo azogukwa none mbega duhora tubwira nyine ubujuju twe turafise ubujuju bwa cyane kuko nta muhungu yogera ku ntambwe yuko azogukwa mu kirundi tuzi iwacu n'abarundi kazi n'abarundi barinda kuja gusaba irembo muko aza kugusaba abavyeyi bawe baragenda abavyeyi biwe baraza bakabonana nabi wawe hanyuma nizo nkwano bakavugana byose bakabace bavugana kubera umuhungu abari yabatumye bace bavugana n'umunsi wo kuza kugukwa kandi kugukwa naho John ari umuntu
yagukoye niza ko n'umukobwa aba afise uruhara runini arafise uruhara runini rwo kugira rwo gutegura urubanza sinoca numva yuko rero yoca amubwira ngo namuhe ngo amahera ayo hera niyo gira gura umuryango ataraza n'ukugukwa urumva hari ukuntu ngo baba babonye ngo abahungu ari swaga umuhungu afise ijisho ryiza akanura neza umuhungu yambara neza umukobwa akaraba ati sha nosamara boshaka umuntu warujye vrema bigasha bituma rero ibyo musavye vyose ngitima amahera akaba yari afise acamuha yavuga ati nkeneye ifoto ati ni hamwe ntoyimuha abandi baca bayimuha agaca mukubita ifoto ngo nuko bimeze ngo mukunda kandi ngo mukunda abahungu biswaga kubibasha je narabutse none oya naje hari icyo nkeneye kumenya none umuhungu mwiza aba ameze gute jewe mugabo barambabarira jewe nta muhungu mwiza nzi ntawe nzi jewe iwanje imbere yiwanje umuhungu uwo ari we wese ni mwiza afise umutima w'urukundo kandi afise n'umutima w'ubuntu uwo n'umuhungu mwiza cyane kuko sinoja kuraba uwiswaga nanje ntari swaga sinoja kuraba ukanura neza nanje ntakanura neza hari tumwe nabona ibazeshaho ukanura umunori ukanura umunori ni kuri kw'Imana ugacuza kuraba ngo ukanura nk'umumarayika ibyo ntibijyanye bo birakunda birashoboka ntawe ubizi nta n'uwo biharira ariko mugabo n'ukuri tuje tuvugisha ukuri dukoreshe n'ubwenge dufise nta mpamvu yuko ufata umuntu mubonanye kuri rezo sosiyo ngo nuko mwakundanye agusaba amafaranga nawe ucuyamuha nukuri ibi bintu sivyo worindira nimba rukunda murimwo ukabanza ukaronka preve zerekana neza yuko ataguhenda urumva sivyo akora icyumviro cyane sinze yosanga ndiko ndarota abandi bavuga ati usamaye okay ati usamaye nsanga mutwaye rero ngo kuba ari nko kugwanisha kandi ko je numvise ashaka kuba nko kugwanisha kweri oya ntacyo ubimwimye ayo mahera aragenda waba ari umwe wenyene none ubwira umuhungu n'umwe ku isi oya hari igihe wowe ujya ubona aje atera aza diregite ukazosanga murayaze buhoro buhoro arakumvirije ukazumva atayingiye ikintu bye yaca amahera uwo nibwo muba mumaze kwitana bashiri gusa uya umugani w'umupasiteri araho yavuze uya muyaga kabiri bakumwita ati mushinga ntahe wanje mutama yego kweri yego ya mugani navyo umwubashe ukamuhiga angorane nimwe irimwo mugabo ingorane irimwo niyo gusaba none mupunguze mwabahungu mwe ega turabakene kuko amahera yashize imbere biba ari ibintu bigiye kuba nabi n'ukuri biba ari ibintu bigiye kuba nabi mwiyage muhura hanyuma uzomubona uzomubarire ko
ushaka kuja kumukwa mugapana kumukwera aha uje kumukwera utaranamubona no muhira iwanyu canke no mu maso utarabona umukobwa nivyo turavyihenda kuko hirya y'ejo kubera nkunda biswaga nshobora kuca mbona uwundi wiswaga none wowe yawe ndi warayazana ikintu ndamubwira ngo tuyagusubiza ni ahubwo vyiza kuko nawe mubwiye ahubwo buri umubanga abandi bashaka gukuramo uko nyene akitorera yandi ugaca usirikira nta gusubiza. oya ni vyiza yuko abo bahungu bopfa umuntu bamaze kubona bazi apana kuvuganira ngaha aya ukaza wumva ngo mbwira ngo amahera ngo nzoje kugufa hari uko kubwira ngo mbwira amahera nzoje kugufa kugira ngo nawe nyene aca barakurya yayandi yamaze no kugufa ugasanga aravuze ati akena mukoye none ntiyavuye muri intoze ati ajya namukoye biraheranye naya yampaye akaca yironderera uwundi ukazusanga na wa wundi ntagiye no kumukwa ugasanga aranamucikije baribaniye. Hariho nigeze kuvyumva vyagenze gutyo nyene yaragiye aramukwa ngo amukwa umumiliyoni ahehe turi kumwe muri groupe urukundo Thailand turi kumwe no kuri sinkuru mbarirano yaragiye aramukwa amuka umumiliyoni aca murya miliyoni 3,700,000 yes 3 millions entre 3,700,000 ou 3,900,000 none umva atari yashoye umutahe yari business we yavuze ati reka mpombo mu miliyoni umwe ariko ndamukubite zitatu none umva yarahomvye oya ntacyo yahomvye urumva rero hariho n'abantu baza bakagukwa bakaza gutanga amafaranga iwanyu atari urukundo kugira gusa ngo akuvize bafate ndamukoye ni ikintu cya mbere cyerekana yuko nzoba nagize kandi rero ivyo ushobora kugirwa n'umuntu mbere niyo mwamunazinanye agashaka gusaba we murazinanye yaragukoye mugo wayo uri kuramuha ntimuriko murandikiranira ariko wewe yaguhaye yagukoye hajya mwarandikiraniye ko bari abashinga ntahe niyo mwoshwana ashobora no kuza avuga ati nsubiza amahera yanje kandi ukayamuha ariko wayo wamuhaye muri babiri ntashobora kuyaguha none ubufise icyabona ntacabona ubufise rero hari ikintu tugiye kugira inama abantu mugira mutanga amafaranga mu nzira iyo yose jewe usibye umuntu mfashije cyangwa umuntu wanje mpaye amafaranga nta muntu nshobora guha amahera dushobora kugirana mission cyangwa business iyo yose ndamuhe amahera ashika kuri 1 million tutagize agapapuro atumenyandikira atuma mpama audio tukagira amasezerano online byibuze nkumva yuko ibyo bintu nkumva ko mfise preve nkaca ndabibika sinshobora guha amafaranga yanje kandi menshi atakintu nsigaranye atamasezerano tugiranye urandika rero ko tari kumwe ekritere yawe nkayibona kuri kurandika ugasinya ugafotora ukandungikira simpaka ngo muri kumwe ahubwo mbere ibi biba bifise agaciro iyo umuntu akwandikiye n'umukono we ukabibona ko ariko arakwandikira neza urupapuro rwose nkuko uri video dufate akagusinyira hanyuma agaca guhereza urwo rupapuro hajye umufise niyo hera imyaka 10 y'amafaranga urayatora rero ntitubabuje gutanga amafaranga abakobwa bigeme yatange ariko mubwire mwandikiranire agusinyire kandi hakwandikira utabona shira kuri video koro video akwandikire ubone uko ari critère yiwe ko ari critère yiwe asinye kuko mu butungane hari ukuntu babiraba wigaramye waranditse warasinye hari ukuntu babisuzuma umukono uragufata byanse bikunze wanditse urupapuro rwose ku mukono wawe ntushobora guhindura ngo bikunde ugasinya uhindura isinyo mugabo umukono bari gwawe kuko nk'ivy'ama audio vyo hagiye batavyemera cyane nubwo navyo ushaka kuba icyabona
ariko mugabo ntibabishingirako cane mu butungane ntibishobora gutsinda mugo urwandiko tora ivyabona ntibihari umuntu urinze uha amafaranga kandi umuntu wareyere umubwiye ati nyandikira ugatora ivyabona azi ko ataguhenda yovyanka Yeah. avyanse ni kuvuga yuko abaguhenda nawe uvyemeye buri kijuju. Anyway, tubwira ubu abumva ababishaka batabishaka n'akazi kabo. Ntawe bahata gusa we wabuze ngo umuhaye ngo nk'imiliyoni rero nubwo namuha ibihumbi 30 urayandikirana kuko 30 ni menshi ata mbegeti y'ibidumbu washoye uciye uyamuha uko nyene nahone ni ufise uwiwanya ari hafi uramuhamagara ukamubwira ati aya mahera ndayamuhaye ku buryo ubu n'ubu cane kana kucumukorera amahera uko nyene ugenda uyatore ngo nayarungikanye umuntu n'ubu konte aba yazimpaye ati nayarungitse genda utore amashika aja kwiraramira muhira oya ndungika umuntu wo muhira ati genda uyatore hanyuma uyashire umuntu uyu n'uyu hanyuma twandike uvuge yuko ari na jewe nayaguhaye jewe nyene ushire ayahawe na ntunzeye apana aho niho twibigwa bamwe niho twibigwa uragira ibintu bya kwizera umuntu nta muntu ubu acizerwa kandi nta kwizera umuntu aho umuhezera Imana yonyine. Aka kantu karumvikana burya umuntu yizera Imana nyene mbwa urumva abantu bishikara bakizera abantu ntibakunda guhura n'ivyago kuko umuntu uri mugari umuntu arahinduka ushobora kunyizera kubera yuko twamenyanye tumaranye umwaka tumaranye amezi ariko ntubuzi khayereme kiri mu mutima hariya ushobora kugira inzoka ariko ndiko ndakuviza ku kintu runaka abantu atari ingumyi biba bibagoye ariko nka jewe nanje ndi ingumyi ngira sinapfa guha amafaranga yanje ejo batubwiye yuko n'abakobwa mwamaze amafaranga y'abahungu ahubwo burya abahungu aho baririra haruzuye niko batavuga gusa ati abakobwa nibo bantu benshi bajya amafaranga y'abahungu ariko ntibagenda barabivuga ariko je naba mbeshe ntawe no kwidogera sino yaguha nanje na jewe ngira ngo ni kubera mugatayo bise jewe umunsi ngira na jewe yarankongira nzoyatanga uyabure gute kandi uri muri Saudiya uri muri Saudiya uyabure gute koko oya kuba muri Saudiya ni kimwe kuko kuyaronka hari icyo ubuvizo yateguriye ayo gutanga sindayaronka mbwa ndayaronka nayo nzoyatanga mugabo mu buryo nzoyatanga tutanditse canke nkahitamo kuyaguha uko nyene ngo uzoyampa ninagaruka bizoba byancanze. hari abantu bayarya ubu bariko barasesemwa n'iki kiganiro inzigo yabishe ati ibi birofa bariko baratwikira idiri ati inzira zose twakoresha no kuri barazivuze. Okay. Nibagumye umutima ntabyo tubavugiye gusa iciza kihari bareka kugira umutima w'ubukoko kuko wona umutima w'ubukoko. Ejo rero uzofise umwanya aze tuganire ikindi kintu. Yego. Ikindi ndashaka reka tubimana tuvuga ko kitugiheze ejo nzozana ikindi. Ejo tuvugane ku bijanye n'abahungu bashaka ndabibwire abadukurikiye. Hariho ibintu bavuga ngo murakundana n'umuhungu hanyuma akakubwira ngo ndi muri diaspora nanje ndakurungikiye
amabati, ndakurungikiye amabege, ndakurungikiye amafaranga kuri duwane, ngo bagaca babifata, ngo bagaca avuga ngo ngo amafaranga nk'amadolari 200 ngo ndabigombore. Ukuntu bakina iyo seni navyo nyene ndafise ubuhamya, naranabipostinze ngaha kuri page, haba kuri YouTube yanje Daniel Mugisha, haba ngaha kuri Facebook, hose narabipostinze ibi bintu. Ubuhinga bakoresha mukabanza kuvuga ngo kurungikiye imizigo, hanyuma nawe ugaca usiya nabwo ngo imizigo iraje, hanyuma agaca guhenda. Ejo tuzobiganirako. yego cyane ninaronka akanya tuzobiganira. Tuzovuga n'ibindi bishushe n'ibyo, kuko ubu twahagaze cyane cyane ko abantu bavuga ngo mukundana, hama akavuga ngo mugakwana, akagukwa, nzogukwa cyangwa nzogukwa, atazugomba no kugukwa, hanyuma akagusaba amafaranga ngurana canke interera ku nzu. Ibi nibaza ko bavyumvise ko bitabaho, ntibaze bongere kutubwira ngo twibwe mu buryo. Inkuru y'umwana isubira inyuma. Ubu nyene hariho undi muntu aje kumpa inkuru ambwira ku bijanye n'abariko baribwa, bavuga ko bagomba kujanwa muri Saudi Arabia. Uyu muntu rero ngo ariko arabiba, babwira ko ariko aja muri Saudiya, ko ajana abantu muri Saudiya, akabasaba 1 million 2 million. Uranyumva? Nguyu nukuri yabimpaye byose. Yes, nguyu n'ibiganiro bagiranye byose yabimpaye. Urumva? Oya, je nibaza none abo bantu bobo batabibona kandi mu bushikiranganje ryari ibyo bintu byaraciyeho, uwo muntu ariko arababeshya kuko Saudi yirugaye. Mbo uyu muntu rero nguyu, mana yanje, nguyu ntawobesha. Ama audio ni ngaya, amafoto ngaya, ariko gusa okay, rezo zacitse ku telefone birungitseko, ariko ntacyo. Gusa ngibi byose ndabifise, ngibi vraiment ngibi hari basohoye manda yo kumufata. Ejo nzovyerekana, nzobipostinga kandi kuko umva n'umuntu aza akigira ko ngo akorana ngo na leta, ariko akorana afite n'abategetsi muri leta bakorana, amafaranga yamaze y'abantu ayarya. Urumva? Twagize ikiganiro n'uyu muntu, ndamubwira ati ikiganiro tugiranye nimba uri mukuri nawe ndagishirako, sishobora gushaka amajwi y'aba bantu gusa kuko wese ndakuzi ntabanje kumva ko ari ya rere, batigishireko nta kibazo. Ubwo rero mba namufashe icyo tuvugana kugira vijana wangefanya medical kwa sababu ungewajulisha wanaume hakuna kitu wanalipiangwa. Hao wanaume wote wangefanya medical tuwafanyie, na hata hao wasichana wamebaki 2 ama 3, kwa sababu bosi anasema wote watagogewa vitabu wote pamoja, atawabukia ndege wote pamoja 5 5 6 na 5. Sasa sijui tutafanya reka ntacyo urumva ko hari n'umugore akorana n'umugabo, bakorana n'abagabo mu kwiba, ariko byose ejo nzobishira ngaha kwa Daniel, nta kintu kitahaba kweri, kwa abantu biba mu buryo ni kuza tabashira hanze. Nta umuntu ushigikira inkozi y'ikibi, abazobabara nta kundi bazihangane. No gukomeza bihangana, no gukomeza bihangana. Gusa n'abo bantu erega kwiganye n'abo bantu gusa bacu, ni kubera je nibaza bamwe ata amatelefone baba bafise, kandi muga nubwo atanga baba bafise, hasi y'amaradiyo
ry'amaradiyo nyene asanzwe none ryari ntibyaciyeho bantu hehe byaciye ko kw'iradiyo ko bariko baragira abakobwa bagire baje gukorera mu bihugu by'abarabu bagire bahe biheze yego ibiganiro byabo bagire babiheze kandi barabizi barabizi nyene bizoza ari uko bazwi apana abo baguma baca mu binyegero none ni kubera iki baguma bahendwa kandi biramaze kuboneka neza ubu yuko biriko birakogwa abakobwa mu minsi iza bazokura indege ntawuzi uko bizogenda kumbure bizoba biguyemo gatoya ariko mugabo leta iriko iravyirukamwo kandi ivyo iriko irukamwo ni ibintu vyiza gusumba cyane gose bizoba ari vyiza nyene kubera bo bazoba bazi baciye mu mategeko apana baje batari bazwi bungira hazoba akarusho mbo ntawubizi havugwa vyinshi ku bijanye n'ukuntu aya mafaranga mwahora mwironkera azoba asigaye ashikira muri leta hanyuma bakakuvunjira kuri cya giciro ca leta naho nyene ngo n'abantu bazohomba mugabo urumva kameme ushize ku munzane ku bukene abantu bafise ahubwo bamwe bavuga ati nibaduhe nayo makeya mugabo batujane nuko nyene ubu mu Burundi idolari ku giciro ca leta riba rivunjwa nko mu bihumbi 2 haburamwo makeya ibihumbi 2 isandolari ntabyo nzi jewe nshobora kubikubwira ubu nyene kukubwira ukuntu bavunja sindi ku mashini gahemwe makanya gatoya gusa ndakwereke makanya gatoya ndabikwereke ndabirabe ndabe ukuntu bavunja kubwira ukuntu bavunja ubu nyene vyihuse Burundian money exchange Burundian money exchange okay ubu kuntu bariko baravunja uranyumva yego idolari ni ukuvuga ngo iyero hano banyeretse ku iyero katuje hano kuvunja katuje muri idolari hano turahashira Burundian France yangane Burundi ihangane hano turashira dollar USA dollar and Canada Australia UC2 okay sawa no kuvuga ngo urumva 100 urumva ijana ry'idolari ubu ririko rivunjwa amafaranga y'amarundi ibihumbi 211 250 n'ibice 10 mu mafaranga y'amarundi ni yero bampaye yero ni yero dollar India UC2 kwa zeros okay
um, ihangane okay. Iri ni yero niyo ifaranga dukoresha dufate twe ngaha mu Burayi ariko idolari ni hari idolari indi dola Canada indie dola East ihangane ndiko ndara Hong Kong dola inyamerika ntibayinyeretse okay ngwiri idolari ry'inyamerika urumva urikwantegera yego me ijana ry'idolari ry'inyamerika amafaranga y'amarundi n'ibihumbi 200 by'amarundi n'amafaranga 200 y'amarundi na 75 ibihumbi 200 by'amarundi n'amafaranga 275 y'amarundi niyo bakuvunjira ku ijana ry'idolari mu gihe ubu kuri marishe noire ntihenze bari kubavunja nkangahe untoretse kuvunjisha bari kubavunja ngahe kuri marishe noire ujye kuvunjisha okay bari kubavunjisha ayatari munsi y'300 ibice byo hejuru katubireke bari kubavunjisha atari munsi y'300 nk'ubu rero abo bazojana abo nk'ubu Burundi ubwo bushoboye kudufasha uranyumva bushoboye kudufasha bukarungika abigeme muri Saudiya hanyuma bakavuga ngo bavunje muri leta ntibaze babikore babatwibye kuko uwukora ntacyo wakunguka kuko urumva bavuga ko kugira ntibibwe aya makampani azakorera amafaranga agira amafaranga baca kugira ntibibwe umukobwa amafaranga yiwe aja mu Burundi kuko nasize yuguruje hariya nimba rutuvuta nimba agasabune hari ukuntu ngo bazoyamuha nyene none abantu basanga bimenya ngaho tuntu tumwe mugabo amaherezo mu Burundi azoyatora atashe babarinde ibintu byo kwibwa birumvikana wari umugambi mwiza mugabo kuvunja noma sinzi ko vyumva nta kimurumba ibyo leta izobafasha ne ukunyene izobibafasha nta kundi bazogira none nuko nyene ubwo sinarinzi ko bazoza buguruje amakonte bobo bazoza buguruje amakonte urumva leta ivyo irakora ni kubagwanira kuko kujya kuntu bibwa ubu munsi ariho imanza nyinshi z'abakobwa barungika amafaranga bakayaha bamwe ba Madina ba Kenanani bagaca bayarya amafaranga bakazavuga ngo barayogariye muri banke izi manza turamaze kuzumva hariho n'amakesi dufise natwe ngaha menshi abantu batabaza tumaze no kubipostinga kuri page kenshi rero kubera ko babura ukuntu bayarungika ugasanga hari n'abayarungikira mu Burundi bakayajya ariko kandi n'abantu biba bizoba bihagaze ntibazongera kubiba amaherazo make mugo ntawe ubizi iki ni cyumviro dufise bivanye n'ivyo tubona canke n'ivyo leta yavuze kuko amaherazo tuja muri BRB kandi bazokunja igiciro ca leta ubwo ivyo bavyumvikana rishobora no kuzomanuka rikaja hasi ariko ntacyo ubusuma gusa ntibuzohaba kuko babikoze nk'uko vraiment nawe uravyumva babahungu bazava ngo ndumpango ngo ayo kugura imiryango ntazongera kuboneka azoboneka bana kuneye badasubira kuronka bazosubira kuronka kuko nibaza yamaze gushika muri banke
ndibaza ko banki mu kuguruza konte wuguruza wewe n'uwuzohora aja kuyabikuza. oya ahubwo amafaranga azotorerwa hariya agenda diregitema muri banki no mu Burundi ntibazokorako. Abavyeyi babo ntibazokorako. None oya wewe nivyo wasivuze ngo mama nimba bazo bati mama azoza gutora aya n'aya n'aya ku kwezi niba bazomusinyiye bazoyamuha mugabo urumva amafaranga azoza bashaka kurinda ubusuma. oyaye kuko ni benshi baza bafise abana baba baje kugira ngo hagire gitoya cyunguka mu muryango. Urumva ntibuzokunda ko bayagumye yose, bazoyaha ayafasha abana nk'abana bariko baraja kw'ishure, abasigara muhira ndavyibaza nabone ivyo ntibababwira. natwe ntabyo tuzi n'iciyumviro ariko gusa ushize ku munzane n'ukuri aho ko baza baribwa amahera iyo tuma ba makeya akababitswe neza kuko none kuronka menshi hari abantu gushika bakora umwaka wose n'ukuri agahembwa menshi mugabo agacagira ubusa. Canke umugabo nubwo ataba ariwe nayo nabo bahungu basanga ariwe n'abantu bo mu miryango yabo bagaca bayahekenya yose wamaze umwaka ukora ugira iki urumva. oya ntaco bazoba babafashije kugira ngo nibura batashe baronke nako gatahe gatoya umuntu ashobora kuzokoresha akaza ariyungunganya tumwe na turiya. mbo ego ntawuzi reka to no. Okay, ntawuzi kumbure ibintu okay niko ndaba komantere ndabona ari komantere hano kw'ivyo vyovyo vraiment ntawuzi uko bizogenda reka twirindire sivyo twirindire turabe ariko twizere ko bizogenda neza kuko uravye aho ibintu vyari bigeze uyu munsi no kuri byari ibintu bibi cyane abantu bose barababaye yani nta muntu numwe yoshima ibintu uko bimeze kuko urabona ko nicyo gituma tugira ikiganiro cyo gukebura abantu batandukanye kugira ngo dushinge. Aha muri komantere turabona hari abantu banditse hariho nk'uwitwa Kezimana Nadia yanditse ngo ni hatari ahubwo ntivyoroshe naho yoba ari shwaga ntitwari dukwiye kubikora gutyo ngo niyo bari swaga niko nshaka kuvuga niba ari umuhungu ari swaga umurabo kavuga ati mujya nta kibazo vraiment ngo ntitwari dukwiye kubikora gutyo arabatwenga avuga ati wapi. Hari witwa Josiane Ezeki yavuze ngo ni ukweli rero sinzi nk'icyo twaba turavuga yadushigikiye ko yavuze ngo ni ukweli bwo ubu ntacyo twamuvuga ko kirekire kuri yavuze ngo ni ukweli gusa nta byinshi yavuze nuko komantere zose nyinshi ndabona si nyinshi kabisa uyu munsi bigumije kuri komantere ejo niyo batwandikiye komantere nyinshi ngira nuko tugiye kuri live amasaha agiye ntibarose akanya ko kudukurikirana ari benshi cyane ariko komantere mu gitondo ziraja kuja ko n'ubundi tuzobishura baraza kushaka komantere kubijanye n'ikiganiro nabaza kugikurikira nibaza kugira tuzobishura nta kibazo twe turabishoboye cyane rwose tuzobishoboye twatanguye bugiye amasaha yari yigiye imbere cyane nicyo gituma ubu yazitoba ari nyinshi bamwe dufate nk'abamaze kuryama abandi usanga bakora iyindi mirimo yabo bivanye n'aho bamwe bumva ikirundo usanga baba bari kuko rero dukurikira mwumva n'abari mu Burundi gusa ego ntidukurikirana n'abari mu Burundi dukurikiranwa n'abari ku isi yose hirya no hino ariko nyene nawe uravyumva
mu Burundi eh, cyane cyane niho dufise abantu benshi badukurikira bumva ikirundi, mu Rwanda ibintu nk'ibyo. yego hari n'abandi usanga baba mu bindi bihugu mugabo ugasanga barumva ikirundi ari abarundikazi n'abanyarwanda. Mm. Hanyuma rero wemereye ko abakunzi mu gusezera ubutumwa ako bongera ko tuzogaruka ejo kubaganiriza. Oya, icyo nokongera ko nibaza ko arico nahereye ko na kare mvuga, ni icyerekeranye n'uko bamwe bamwe twagumya umutima tukarindira icyo Imana izoba yarateguriye umwe wese, apana gutwarwa n'ibihenda amaso. Yego nico tugumye umutima, amahera tuyakorere tuzi akamaro kayo n'umugambi wayo tuzoyakorera, apana kuyakorera umuntu akubwiye ngo azogutwara gusa. Yego nashone ni igikorwa cyiza gutwara umuntu ukamukura iwabo ukamujyana iwawe, mugabo umaze gushiramwo ko yorinda akazana nawe amahera mu gacanga, ico numva ntikibaho. wowe ko wegeze kuvuga uburyo utotanga amafaranga, we nk'ikintu umuhungu yagukorera ukamuha amafaranga n'igiki, iyo bigenza gute? Ikintu umuhungu yonkorera kugira ndamuha amafaranga jewe ntakiriye. kuntera ubwoba, kandi uvuze gutyo ni gutera ubwoba abantu, usanga n'abari kuza baca batinya. Oya n'ukuri namba ari ubuzoba nkeneye agashaka ko ndamuha amahera atariho ntayo ngira, ntayo ndaronka ayo gutanga. Gusa umunsi azobona ari unkeneye akaza, jewe ndacafise abavyeyi babiri bariho n'ukuri, azobashikire, hanyuma nawe nitwamara gushikirana nibaza ko atangorane n'imwe izoba ihari. Itunga nzoba mfise namba ari rikeya canke duke nzoba mfise tuzodusabikanya uko nyene mu mutima w'urukundo. Mugo wizeye nawe ko nomuha amahera isa ntayo ndaronka, jugira. Are you sure? Aho nyene serious? Yego no kuri bihangane no kuri. Oya ngira mugabo ni kubera hari urindiriye ikivugira ngaha nyene rega, turi kuri social media, baraza abantu duhurikiye ko ari benshi, aturindiriye iki? Usanga mu vyurindiriye hariho wa muntu nyene, mu vyurindiriye uwo muntu akaba arimo. Aha iyi page dufise abantu bashika 170 badukurikirana, 100 mbere y'ibihumbi birenga amajana 200 kwanza indani. Urumva ko abazona ikiganiro ni benshi, hari ivyo uvuga n'ubutumwa bukomeye gira kubivuga. oya ntazi ico ndindiriye no kuyakorera nkayaronka, ninayaronka nzoyatanga, muga ubu ntarayaronka, bandanya nihangana. ntayo yaronka. Ntayo ndaronka n'ukuri, sinoja kubesha kuko ndazi. Ego ubu yandi hino sinkunze gusoma igitabo cyane kuko ntacyo nazanye, muga icyaha cyo kubesha ni icyaha. Sinkunze rero kuba nobesha, ayo maze kuba namba nararose hari icyo ngira ngo nzoba nayakojeje, mugabo ayandi sindayaronke gute. Azokwihangana. Usanga bayubatsemwo inzu. Oya ntaco jewe nzobimenya. Okay,
bivuye ku mutima ndagushimiye. Muri komantere yavuze ngo none barayarya mutayabahaye. Ntiwavuze ati nibwo bayarya ariko muyabahaye, nta muntu barya amafaranga atayabahaye. Uwo yavuze ukuri vraiment, nanjye ndamushigikiye. oya naje ndamushigikiye, ntawe bayakura mu mufuko kuko n'imiburiburi nubwo uba ugendera mu kirere n'ibirometero atari bike, nta muntu baza kuyakura mu mufuko. Nitwe tuyatanga neza na neza n'umutima w'urukundo. Nta zindi komantere. Ndagukengurukiye rero, nkengurukiye kandi n'abantu badukurikiye aho muherereye, abari mu Burundi, abadukurikiye muri aho mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda, muhezagirwe namwe. Hanyuma nawe turagushimiye mushiki wacu kubona washoboye kutuganiriza, kandi ukaba utanze ubutumwa ukanahanura abantu baza kwangatwa ku mvune mugira hiyo akaja kuyangatwako. Nukuri urakoze. Yego nawe urakoze gushima. Nanjye ndakengurukiye abaduteze abiri. Nanjye ndabakengurukiye, ndabibutse kandi ko ejo mu kiganiro gikurikira mw'ijoro nk'aya masaha ntimuze muje kure, muze gusa muzosanga tubasange ngaha, tubafitiye ibindi bintu bishasha tubabikiye. Murakoze cyane. Bye bye. Bye. Thank you.